I love you. I love you. I love you. Give me a hug. Icyo twashyize imbere ni Imana twahashira icyizere no kwifuza umwe kudahemukira uwundi. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Is a classic. Ngiye zina ryanje je nitwa ngo nitwaye mumbabarire. Uno munsi rero by the way murabibona kwanza reka nshimire cyane ababone bacu aba subscribers bacu barenga ibihumbi 100 maze banisha ndakubwira Isaac nurafata umwanya tugereke Silva nurafata umwanya uvuge ijambo kubijanye n'ababone bawe ababone baje n'ukuri murindire nzorivuga ariko kameme entretambana ndabashimira kandi abashimira kuba mwahemana mutwugira ibintu byacu nababwiye ati stories zose naha muzisanga ama stories yose ngoma ndabazana rero anytime kumanya ku mwanya ko we are on time turi ku mwanya naho byaraparanganya ariko urumva twagaruke ku mwanya by the way behind the camera Mr. Drizo ni ari kuri camera no riko aragira kugira mu amasa neza cyane bana ku ma quality ya kisasa muca muvyumva namwe ariko rero by the way naza murabona abantu babere bari imbere yanje bambaye udupira dusa imipira isa sivuga ngo udupira kuko urumva udupira n'ibindi bintu ariko ni imipira isa reka nagire ko mukobwa mutawe badaye ntacu no kuyakira mabuje ni sawa 1 2 3 Fanny Lavine ushaka gutangura kugina cinema hajya amaze kuja muri action bavuga gute action nyene ko nyene bakubwira action hamukaje utangura acting Libert nivyo mbo ariko action ni kubakinyi ariko kuri equipe yose bafise amaterminology tewe no mu director na ura checkinga maybe hashobora kuba ama kamera menshi uraha signal aba cameraman sounds silence niyo standby 3 2 1 action. Okay haraka ngunda kuvuga take 1 and action ko turatanguye rero Fanny Lavine reka kwanza by the way ndakufelicite urumwe mu bigeme canke se mvuge mu ba mama by the way batigira bacika intege mu mwuga wabo félicitations naho ama challenge yari menshi ariko félicitations reka mpere ngaho merci beaucoup merci intambwe ugezemwo wikesha abantu bangahe duhere ngaho aba bantu ndayikesha ubwambere ni Imana yo ni Imana nyene yamari Imana ubwambere nagomba ko ndayikesha ni Imana hama ubwakabiri ndayikesha abantu bose abantu bose yego tora top 5 reka tuvuge top 5 batanu batanu fast tangura gushira nabonoronka bose kuko bari imbere yego areba abariko rabikwepa uko riko bishura ibibazo gifundi nyene nk'umu artist Fanny jusqu'à maintenant dibaza umaze imyaka itari mike muri uno mwuga wa cinema uko biri kose okay si myinshi kandi si mike ugeze kuri imyaka ingahe ngo mbenje mu mwaka wa 5 natanguye 2018 hano we n'urugendo cyane bwana muzee baba ngaha nawe mumaranye igihe ngana gute tumaranye 2 ans no nk'umwaka n'igice turi mu gukwiza imyaka 2 umwaka n'igice mumaranye urabona ko intambwe ihari itoroshe kuruta n'imyaka 3 canke 4 wari kurikorana wenyene ya intambwe irahari kandi nini cyane kuko n'umuntu yanyigishije kwiga n'umuntu yanyigishije ibintu byinshi byo guha agaciro n'akazi kanje urumva intambwe nini cyane ni byinshi nyine yagize mu ruhara ko kugira ngo ntere imbere Libert masinema menshi akunda kubona kumengura mu méchant for sure minguru mu méchant acteur okay ariko nyene muri mu kafakazi nyene watangiye nyene kuba romantique nyene madame ibintu nk'ivyo okay by the way urukura ujeje iki muri 3 fa ni production muri rusangi ni muri 3 fa d'abord muri administration mu byo mubiri inyuma ko 3 fa gusa sugukina harimo n'izindi secteur ndi assistant uyu niwe ari director wa company ariko tugiye muri cinema ndi am editor am cameraman yeah that's it okay akunda ukibagira ko ntibiri mu vyo wishiramo cyane ndabikunda
n'abantu bakanambwira yuko no bishobora ariko jewe nyene kuri kote technique ndahabangamira cyane kote technique arahabangamira cyane. That's why mukunda kubona ama cinema ya Fanny Lavine bana ari mu ruturutu kabisa. Fanny Lavine, cinema mu Burundi uko biri kose intambwe urukura zibona urabona ko bikugina neza, uri mu bantu twavuga ko babeshejeho n'umwuga wa cinema ubu. Ego kandi umeshijeho neza natari ku rugero nifuza kugera ku nari nifuza kubako ariko cinema ni intunze kandi irantunze nyene neza. Yaraguze umuduga Fanny Lavine. Cinema ni cinema ya ego ni fresh hasigaye umugabo birimo nabyo attention ivyo biva muri filme. Niyo mpamvu hari byinshi byo kumenya kuri wewe Fanny. Uno musi rero uri mu 3 fois urabona ko intambwe ziguma ziba nini zikuba nyinshi gushaka kuno mwanya 3 fois rero yipanze gutiri mu biki kuko twabonye ni Burundi Films Academy ndayibona neza niyo conference yabere kuri SUBCRIBE ngani kuri SUBCRIBE by the way twacere tubabarire rero ikibazo cyaka kumenya niki 3 fois rero kuno mwanya step muri ngo niyo nyine Academy muriko murategura canke hariho ni tundi tuntu turimo hama cyo tunjira muri Academy rero. Bon, 3 Films Company ni company yagutse cyane irimo ibintu byinshi kandi bise n'ibindi byifuzo byinshi. Bimwe mu byifuzo twagiye tugira hamwe na Libert harimo kugira Academy kikaba cyabaye ndi CEO wa 3 Films Company ariko muri Burundi Film Academy di directrice. Ego president ni Libert. Rero urumva twungutse navuga ko twungutse. Ugitandukana na directrice na president ni abantu batabizi. Ashaka kubisigura. Urumva gatwirungikina. Bo hariho president ni umuntu navuga ngo qui est à la tête mu bintu bijanye na administration ni nko kubona na president w'igihugu cacu ako president si wacaja gukora ibindi bintu byose biri hasi acaba premier ministre navuga rero yo ni nka premier ministre ari hasi yawe. No apana hasi korana kuko adahari na presidence ntikunda cyo gituma iterme ryo hasi ndanaritinya burya nta muntu ari hasi kuko uza kumenya neza ka hari hasi ubonye ko zijya etaje zitano zihagaze kuri ako kana. Okay. Idea rero ya Burundi Films Academy ya Jenande. Idea sinovuga ngo ya Jenande yaramvuyemwo pour la première fois. Ariko ni nkuko fanazana iciyumviro tukaciga hariyo nivyo dutwanira tukavuga ati kitugihebe nanje nkazana ikindi tukaciga ico tugihebe nazana na wakazana hari ivyo twemera turavyigako canke ishimira Imana rero turagihuriza ko aracumva cane aranagisupportinga aranagicanga ama idea menshi and then turagipanga uko twoshobora kugikora mu buryo bwemera n'amategeko kandi bwiza. Okay. Sawa, ipanze gute rero Burundi Films Academy abanako turakuno mwanya shaka rero bayimenye exactement ni giki. Fanny rero ubu niho tugeze Burundi urana ko logo ni irinzu donc isho centre yo kwigiramo akora nayo ko kajya ka filme ya binavyo nayo ko ari Burundi Film Academy. Akagasiguriki aka urabona ko yari yankofero bambara abandi ubumenyi sponsor ko ari ubumenyi eko design namwemeye kabisa ni Libert nyene. Oui, idea yavuye wanje ariko arundi muntu yaciye naradesinye naranditse ndagira ntuzenda yundi muntu plan unda nawe carayishira. Wenda kweme uri master plan akazi cyane. Iri myikirere ngaha Burundi Academy Burundi Film Academy ni ikigo ntabwo ari ishuri nkuko nyine babivuga ariko ni ikigo cyo guhurira hamwe n'abantu bafite bumva ko bafite impano yo gukina filme ariko batarabigerageza nabo bamaze kubigerageza ariko bakaba badatahura neza ivyo barimo dushobora kuganiriramo hama tukungurana ubumenyi abafite ubumenyi burenze bwacu bakazana nabo bakaduha ubwabo natwe abo tuburusha tukababwira hama kugira ngo dushobore guteza imbere carrière ya cinema igashobora kuba international kubera ko ugiye kuraba kino gihe urubuto ruhari rukora cinema twebwe twabiguyemo hari abavuye dukora hariya tukaza muri cinema dukora mu biki ariko turakeneye urubuto rushasha rutangura filme rwaravyize ruzi ivyo birimo komsa tuzogera kwa za ndoto zacu. Tuzogera kuri za ndoto zacu. Academy ni kintu kinini by the way. Je maze kubona Burundi Films Academy Libert na chimfata kwanza kuri internet
academy niki ndaraba okay hari ibintu biri bitatu babikeneye academy kwanza mukeneye iyo nyubako urumva ko ari kigo mufise kwanza kigo mutiza kuba muri sponsoriser kugira abantu muzokura muri academy mashobora kubarungika kubagurisha hanze cyangwa se kubatanga hanze kuri ni makampani kujya nyine Fanny yavuze ati kugira tube international Libert Fanny gushaka no mwanya mwamaze gushaka kuri step ya international tuhereza kuri mibwe mugira mutegure igikoca international je rero mvuginishura nkoresheje ingero ino etage iri ngaho imbere yacu ntibatanguye bayubakira rimwe na rimwe baratanguye barubaka fondation baraduza jusqu'à ce que tugahariye twere ico dutanguye ni fondation dutanguye fondation ya academy duhereye ku byo dushoboye ariko fete academy cyo kiri large nkuko kivuze ni ikintu kinini natwe ntitwokreye ikintu gito oya twagitanguye hatanguye izina hatanguye base y'ibintu byose bitangura tuzotangura ninaco gituma twavuze duti dukeneye nabandi imijyangirugwe nabandi baze babizemwe abo bimitaye abandi bayibona mu yindi shusho baze ariko baza bashigikira objectif yacu nabandi bafise imitahe bazi babishiremo kugira dushikire objectif yacu uriko uvuga abanyamitahe Libere kaga ngumi wawe uriko uvuga abanyamitahe umuntu afise umitahe cyangwa se abantu bari muri abantu babona ibintu byose je ndabivuga kubera nanjye ndi muri côté ya business ndamaze kuguruka mu bintu bya business gato abantu bari muri côté ya business ibintu byose babona nk'ivyashara babona nka business umuntu gatura no mwana avuga ati reka ntware amafaranga kwa Fanny rero na Libere kugira fournisse igikorwa hazovyuka mu gute bivuge nk'umuntu ariko aradandaza projet yi ni projet à long terme abarundi turafise ingeso yo gushaka ngo nshiremwo nce ntora nko kuri guichet automatique diverse nce ntora izi ni projet à long terme ni nka projet ya Rwagasore urabona ko dutanguye kuba mu vyumviro vya Rwagasore muri 2020 quelque ari ibintu byari muri 62 no kuvuga iki abanyamitahe bumva ko bashobora kuinvestir muri projet à long terme abo nibo dukeneye kuko filme iradandazwa kandi irunguka ariko iyo nyungu iba yavuye muri umukinyi umurealisateur abo bantu bose bamaze kuronka ubumenyi biroroshe gucuba exploiter bagaca baba machine produise amafaranga mu nyuma urumva baba ni mushaka za nyungu zihuta nkanje mwe ushaka gukubita ibintu gacuronka inoti aho nyene ivyo si vyarimwo Libere si vyo barimo bafani avuga ati tukoze projet à long terme ariko watubwiye waduha karorero ka etage ati hera hasi kagindira duga hotel international cyangwa se hotel ikomeye cyane mu Burundi nuko bayarangiye bayaheze pourquoi mwebwe mutanguza fondation mutari kurindira ko muyubaka iheze hama muce mumvuga ati turakeneye gutwara abantu au niveau international ndacagera ku ijambo international twabwiwe na Fanny international ni vision sivyo ni vision si kintu twakoze ko nyene ngo ubu twabaye international ni etage kuyubaka dukoresheje urugero yarafise vision yahariye ariko siho yahereye nivuga ngo twe duhereye rero aho dushoboye ariko wumve neza ko vision ari uki hotel yubako peu importe igihe bizodutwara nabibutsa izake ko birashoka ko tuba international kuko ugiye kura mu mwaka uheze sinzi ko hari ababibonye filme yanje yarashoboye kuja muri categorie international kandi atari yo nayidepoje ko abahinga barayiravye baravuga ati reka tuyishire muri categorie international vyahereye uri kuvuga ibyo muri zikomo je ndiko mvuga muri ntuze ya festival no muri zikomo urano ko twahamagawe tugatanga amafilme yacu bijyanye ntitwashoboye kugira amahirwe yo kugira ego rero urumva kuba international birashoboka mpamvu byace bikama yari kuba yayitwaye Fanny twari kumukira twari tuba conference de presse kwisa felicitation ndakunda tu courage za Fanny kandi uri kumwe na Libert urumva ko ari umuntu afise ama vision manini kandi ko aranakubwira ibintu ariko explique ibintu muri sens iri positive ndakunda abantu bari positive cyane Libert urakoze cyane kuko nuwakorana n'umuntu ari negative uzocika intege n'ingoga ni wa muntu akwereka ati yo Fanny turapfuye turahomvye urumva ugaca wiruka ariko umuntu ari positive anytime yamafisa amavision akomeye rero ikibazo kiri ngaha rero tugere muri academy tuca muri academy abo bantu rero tuko turahamagara ni bande ntumwe turaba ni bande baze hehe abo turiko turahamagara ni wa muntu wese yiyumvira ko afise iyo mpano kuko ugiye kora iki cyumviro impamvu je nagishigikiye nuko nta munsi urenga ntarose nk'ama message cyangwa amapere nka 10 y'abantu bansaba ngo ndabashire muri cinema ndabashire mu muga wa film Rwanda afite talent gukina cinema ukamaza warakinye hehe maringi ngo ndavyumvamo rero nkacamuga ati kuvyumvamo ntibikwiye ahubwo nimuze hama ugire na gato umenya komsa uzomenya ati iyo mpano ndayifise reka mbandanye nkore ego okay uravyumva
Libert badukura he rero aho nyene dufise bafise impano bumva ko babikeneye badukura he normalement badukura he nka 3 fois Bo muri uno mwanya ko nakubwiye nyene ko ibintu tukivyubaka ntiturashobora kuba dufise office ngo bazodusanga muri office runaka turaro oya nta office hari nengo meshe ki hari Fanny duhe hariya iwabo ari d'accord ni hari yo bariya 3 fois mugasiya academy OK voilà niko ndabaza adresse ya 3 fois oya muri academy turi muri non c'est academy tegwana 3 fois ni 3 fois hamwe na asoje 10 ariko yavya rufite ni asoje 10 yeroni indi shira hamwe ryafashe riri muri partnership ni nko kwabonye za Fetikabu nande iki ariko mu vyukuri umugambi wegukira 3 fois rero nico gituma ivyo ariko arakubwira nti adresse ni ibintu bito cyane ni nkuko nejo twovyuka tubabwira ati office ngiyi ivyo ni ibintu bisanzwe sivyo ariko pour le moment bazobanza baducontacter tuzoshiraho ntuzenya appel a candidature kuri page ya Fanny Lavine official ya Facebook ko ikurikiranwa cyane n'ahandi hose hashoboka mu réseaux sociaux comme ça tubashirireho les détails z'umuntu azumukandida abikeneye ivyo asabwa n'ahategezwa guca comme ça azoca bimenya facilement hanyuma imana ni yagende duhezagira tukubaka etage ya kabiri tubabwira ibikurikiranaho tubabwira ibikurikira mwavyumvise rero academy niko imeze muri rusange ariko entreta none nimero telefone mwo itanga kwe kugira umuntu akora abakigano bunyene bya bindi bya Facebook bimugora bimuderanje ari umuntu rero ndakutera inkuru Fanny burya abantu barabigano byacu nagendera bamwe ni ba bantu usanga bifite nyene za WhatsApp avuga ati ni za WhatsApp abonye akari kamuguye ko acha yitwita YouTube n'umugore bya Insta nabyazi bya Facebook nabyazi ariko abonye akantu kuri YouTube arashobora karaba nimero ya telefone urashobora kuba barakoresha inimero ya zacu zirahari ku ma platform yacu kuri Fanny Lavine nimero yiwe iriko ugiye no kuyirondera kuri YouTube channel yiwe iriko no kuvuga ngo kuri YouTube iriko ni wanje kubasanzwe bakurikirana cyangwa bafise nimero ziwanje barazifise nta nimero bobura zandikeko sawa Fanny Lavine kibazo ngira mbaze rero niki reka tuje twavuye muri vya academy twavyumvise ni dushaka abantu bose bafise amatala ya sinema bazi binjiremwo bavyivangemwo haro n'abamenyesha makuru twabifise mu ruhara kurumva ko before duhimirize cyane ifuzo umunsi uzogaruka ku radio na Libert hajya mu bisigure neza kanza felicitation nabonye na PJ Classic FM kuri sponsor hajya ni bien byose rero fresh kuko nabonye twayishizeho ko nyene byari amarere kare hari abandi barongozi hari barabizi okay nuko rero mu maje mu makeji ico nagira nsabe nagira mbaze rero tujere muri tuve muri academy gato twayumvise ibyayo tuje rero mu kazi gato ka misi yose rero Libert amasezerano yawe na Fanny ameze gute yo gukorana amasezerano yanyu gukorana ameze gute amasezerano yacu aranditse arasinye ni contract hari ikiringo ngana gute ikiringo kiri kuri yo contract nyene bitakwiye ko tumenya ego Fanny muri yo contract byose ivyo birimwo ndazi ntavyo mwovuga ariko ko biri kose ntuvuga ati je man ifashe traza barundi nyene ari tukora ibintu gasaga birapararanga tutatanga guterana amajambo nta majambo bizoshika muterane na Libert muri yo contrat dufitaniye icyo twashize imbere ni Imana gama tukabona contrat irameneka ya twahashira ikizere no kwifuza umwe kudahemukira uwundi no kwifuza umwe kudahemukira uwundi okay hariho ibintu byagiye bagize kubashira no muri sense y'urukundo like Fanny jari kintu ngunda kwibaza na Libert I don't know sinzi ko ari relationship igeze kwa hagati yanyu warigeze kwifuza cyangwa se kuvyifuza ku dating reka tugacisha mu kuko ibintu byagiye biranavuga okay sinzi kuza gutahura inyisho ndaguha uri psychologue cyane private life yanje ndayubaha cyane aho wamaze kuyinjiramo siho ndi urayubaha cyane ariko birasanzwe umenya ati yari umushiri wanje umbwiye ngo wa waravyipfuje rega kwifuza Uraje ndavyifuje sino byivuga wabuze imiduga amaze kwifuza ngaha muri Bujumbura nakajya ndakifuza ko karagenda ariko ntashoboye kukaccessinga ndakareka umaze kwifuza ko Fanny kubera partner kubera she's already a partner muri business apana muri business turi mu rukundo mu by'inkundo nivyo turimo urukundo
Fanny ndamukunda nawe ndagukunda abantu bose ndabakunda uri kuvuga ibihe kuvuga rukundo rwa chéri chouchou chéri chouchou monsieur madame future ibintu ico kintu ndagihakanye hari abataza kwemera karico ninda nacemera hari abataza kucemera umwe wese yihinyisha nayindi mike koze ndacemeye ndacemeje hari abaza kugihakana ndagihakanye umwe wese afatice mwese abazi ashaka Fanny Lavine uramukunda kameme Libert nokorana n'umuntu ndakunda Iki mafoto vraiment naho yari cinema mufakazi yambi utuntu romantic ni cinema gashaho ama vivacité by the way nashaka gusa kumenya mu majambo make basa avunaguye zijya scenario muko murakina scenario nka zijya zinkundo muri mu romance nkajya nta kibazo bigutera ubuzima bwa misi yose nico gituma twazanye Burundi Film Academy abantu baze bige bamenye ko scenario ko iviva uko nyene uyumva tabindi vyumviro biri nyuma kuko iyo uri kubikora utabizi naho uyumvira nibindi bintu ariko iyo uri kubikora ubizi uze mu mpezake waregeze gukora film ndayizi I'm sorry sivyo urabonye abantu baba bari nyuma ya kamera beshi ubwo bushake bworonka over ntaho bwova take one and action nkibi kandi turi kuki wampeje oba hari ico nagukoreye kugira ngo mpere Jenny baza ko ari everything I still love you give me a hug brother you are actor man Fanny ega Fanny hatukurira we ndabatera inkuru nugurura bayiwe twariye show nitwa tukeneye tushaka kuraba abantu bari en fait ari umuntu ukoresha interview kandi bwana nagi n'amasinema ari gira action bikanka ariko hari umudadara yigeze kumubwira akantu star boy ngo gira action acara musoma kabisa mu kiganiro umva rero birabira ategenda kudrage wowe nyine kugira ikiganiro biragira inzira umva nyatari bariko barakora tek twe twumvise tek ivyo byo gusomana umuntu nawe yatahuye bakeneye umugabo OK gusa merci courage reka nabashimire Fanny tuzotegura indi time tuyage hari ibintu byinshi Fanny we n'umwe muntu wa mbere hamwe na bwana Libert ngabatigira baburi bavuga kuri social media ujya show business cyo ifasha muri nico gituma nene nagira nagize mu Burundi gituma bari ko baratangara n'ibintu tugira cyangwa ibintu dupangagura rapere biyemera cyane MP twe twabizanye zo muraraba abandi bantu kuntu ibintu babikora ninde yoba yarazi uko Diamond n'abandi zari showbiz ukuri barakutwereka turakwemera nico gituma babiye muri business zabo ibindi babimenye iyo ataba showbiz we ntubunzi birakenewe kubera ko urabona ko no ku mabisi abakokayi baba bahari donc ndamukundira bivuze ngo ugomba gukoka kugira ngo misoko sigaye uyoberwa umudandaza ukayoberwa umukomisiyoneri Libert agiye kugura izo filime canke ubigize kubera ngo n'ibihumbi bimwe hama kumbe mwene ikibanza ari ngaho abaje none ko vuze kandi ngende zavuze ko ngo nagira si hano yatari ibyo rero sharp okay by the way ndazi Fanny gushaka no mwanya bwana Libert hari abantu baraba n'abaramuzi reka twigire neza baramuye Fanny agenze no Fanny afite umutwe gakuye muri cinema arabayeho kubera cinema Libert ubu bari kubara kubita inoti kubera cinema so ibi ni ibintu kwereka yuko impano yawe urashobora kuresha nimba ratavye utahura nimba ubona neza yuko ibikurimwo wewe ari ibintu nyine cyo kwiryohera by'ubugugu byiki uzibaronderere bakubwira kuri social media babwiye ati nimero zabo za telefone zirajya kuri YouTube ni Fanny Lavine official Facebook ni Fanny Lavine Instagram na Twitter ni Fanny Lavine official Instagram na Twitter ni Fanny Lavine na Libert ni jewe ni soro hose ni soro kuri platform zanje soro mbese soro yagivaye kugira amuro soro ntuzi ko ari umunigende w'Uburundi twe dukora ariko abantu bari muri kijya kibanza baridoze cyane nzoyikuganiriza ko after that tuzoyifatira umwaka yeah sure ariko rero inimero zanje je sinshaka ko mu telefone aje ko uca bakajagari bahige Fanny kugira ngo ntitubajuragize
niho nari Urumva, voilà. narakoranye Accès n'ibiganiro yatanzwe president yatanze uruhusha kwa directrice wiwe ati ebana nimero muzitore mu murondere wenyene nta kibazo. Merci beaucoup rero mwese mwadukurikiranye. Fanny akajambo bagasunika rugi masegonde make agasunika rugi no n'uyu muhungu ntiyashaka kandi aramuka umuntu akanywa amazi kandi amenye ko ari ikiraka muri kaze tubwire kamukapo turaba brand ambassador ba kandi mu bisanzwe rero umuntu adukunda hari ikintu abantu aho tujya ikwiye tunayishimiye cyane kuko ni company rero kuba atigeze atuvuga cyangwa atigeze ashira imbere ibihugu byinshi byo hanze niko tubana aba artiste bo hanze ariko nagira nkubwire yuko abanyamitahe babizera bakabagira ba brand ambassador tunamushimiye cyane yari kuyagi wacu izakira rindira ngo nujya mu kapo ngo rindira ngo no ujya mu kapo wa ujya mu directeur wa kandi ariko nuko ngira mvuge umwana wo mu mujyi ari hambo turamushira umuntu nyine akunda wanashobora kunda n'abajene sana ndamuzi business kabisa ubaho kabisa ahubwo nandi ngirende kumusatira Isaac TV publicité twiwenga sivyo rero ambassadrice abantu bose abana agasirikaro bamumenye ko bo icyambere ndagushimire kuba uduhaye umwanya ukatuganiriza amashimire cyane abadukurikiye amashimire n'abashoboye mwanya atadushyizemo cyane jambo wavuze ngo ni byiza kuba positive impamvu yiwe kubona ko ari ibyo byari bikwiye ko avuga umujija ngo akoze amahane yabanza yumvire ko adashobora kuba agwaye cyangwa umufashe ikibazo cyose tube positive yatumye ngo agera hageze cyane ngo niwe yamuvye ntiyigeze yibuka ko urwo cyane rero byose iyo uri kurabira muri sense ya positive urashika kudushaka uko na Isaac TV natangiye kwanza kuyibona kuri sense ya positive ibihumbi ijana baturaba ibintu byiza cyane rero ndibaza bikubera inyigisho kino igano ndazi mwaryohewe mwariye show mwakuye mu nyigisho za rimwe cyeri twa as a classic bana Drizizi international cameraman niwe riko dukamera byose byari komeza neza cyane ni Isaac TV stories zose na nyine uzisanga bye bye ciao usanga